Iki ni kimwe mu bibazo vyagiye birahangayisha mu mpande zose z'isi, bamwe bakishura inyishu zitandukanye abandi bakishura inyishu zabo, aho uwari we wese yagenda aremera inyishu yiwe. Muti mbega hagati y'irigi n'inkoko n'icahe catanguye kubaho? Iki kibazo rero na nubu buri umwe wese yemera inyishu yiwe. Mu bunywero butandukanye, haba mu mahoteli y'akaranga ndetse y'iratiro, indya ya mbere usanga ikunzwe cane usanga ari indya y'inkoko. Aha ndavuga inyama y'inkoko. Inyama y'inkoko rero ni zimwe mu ndya zikunzwe cane, ndetse ingaburo ifise akamaro kaniniya cane ku magara y'abantu. Woba wifuza kuba umukire canke guharurwa mu bantu bafise akanoti ukoresheje amafaranga make cane? Kora ubworozi bw'inkoko, bizotuma ushika kw'ihangiro yawe canke ku ntego yawe vyoroshe. Aho rero CFC Chicken Farms Custom Gitega igufasha kwironkera imiswi y'inkoko ya Mutoyi vyoroshe, ndetse n'amagi ku kabeyi keza. Iyo miswi y'inkoko ya Mutoyi muzoyisanga mu gisagara ca Gitega ku masanganzira, aho ushobora kwakura Egide kuri iyi nimero ikurikira: 69 350 455 69 350 455. Chicken Farms Custom Gitega rero ibaronsa imiswi y'inkoko za Mutoyi ku kabeyi keza, ndetse n'amagi yazo kabeyi gateye igomwe.